twibukanye ko twagize icyo bita diaspora ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikogwa. Kugira ngo twese dutahure cyo kimwe iyi nyifato n'ingendo shasha ya diaspora, nuko twashize imbere tuvuga tuti igihe cyose twovuga amajambo menshi cyane mugabo ntajane n'ibikogwa canke ngo ajane n'ingiro, ntaho twoba dutandukaniye n'abapagani. Niko Bibiliya tubwira ngo ivyo n'abashenzi barabikora, kuvuga amajambo menshi atagira ibikorwa, atagira akamaro. Nico gituma rero twebwe nk'abarundi baba hanze, kugira ngo duhindure ingendo n'inyifato, twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane, akareka kwishinga abamusamaza, agakora yisunze icyo agomba gushikako. Hari ibikogwa byatanguye gukorwa muri diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe kandi ibikogwa. Ivyo navyo ubwa mbere ni ingendo zatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17, hanyuma tukazozibandanya kugera mu ntango z'umwaka wa 2025. Intumbero y'izo ngendo ubwa mbere ni kugira ngo nk'abarongozi bashasha duhure n'abarundi aho bari hose ku isi, hanyuma tubayagire nabo batuyagire, tumenyane, batumenye tubamenye, hanyuma kandi nimba hari ibibazo bafise ubwabo tubafashe kubitorera umuti, ari ibibazo vya organisation pe no kuvuga ivy'igihugu bitorega umuti aho nyene turi kumwe n'ubuserukizi bw'u Burundi. Aha rero nkaca ngira ko nshimira cyane ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda, ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania na Kenya, kuko vraiment twarakoranye neza mu ngendo twagize muri ico gihugu. Izi ngendo rero tugiye kuzikomeza mu bihugu vya Afrika. Ingendo zakoze ubwa mbere zakorwa n'umurongozi mukuru wa diaspora ndundi, ariko siwe wenyene agize urwego nyobozi rwa diaspora, kandi umurongozi wa diaspora ntiyokwira isi yose wenyene. Ni muri iyo mvo rero tugiye gutunganya ingendo kw'isi ahatandukanye, aho bukera bamwe bazoba bari mu Bubirigi, abandi bari muri Norvège, abandi bari mu za Scandinavie, abandi bari muri Australia, Canada, Amerika, abandi bari mu bihugu vya Afrika. Ni kugira ngo uburongozi buhari aba ari uburongozi budasinzira koko, bwegera abo bujejwe, kugira ngo ubumvirize bongere nabo babwire babasigurire imigabo n'imigambi ya diaspora idasinzira. Izi ngendo rero tuzozikomeza mpaka tugeze mu mwaka wa 2025. Hanyuma rero ingendo tugira zigamije ibintu bitatu bikuru. Ikintu ca mbere ni gusigura, nuko nabivuze, ni kugira ngo tumenyane, hanyuma tubumvirize abarundi, hanyuma tubahuze. Murazi yuko diaspora ndundi irimo ibibazo byinshi. Twifuza yuko ivyo bibazo byose bihera burundu, mu kugerageza guhuza imigwi yose y'abarundi biciyemwe imice. Hari biciyemwe imice ku mvo za politiki, hari biciyemwe imice ku mvo z'ugutamenya, hari abiciyemwe imice ku mvo z'inda ndende, hari abiciyemwe imice ku mvo za croyance aveugle, no kuvuga umuntu yemera ibintu wenyene adashobora gusigura, mu gihe Imana itubwira yuko utagira urukundo bizomugora kugira ngo abone ijuru, kuko ngo niryo bwirizwa riruta yandi n'urukundo. Ubwo rukundo rero tugomba yuko mu bakozi b'Imana muri diaspora bumva ko nimba bariciyemwe imice banyuranye kubiri n'ishaka ry'Imana. Kugira ngo tuve muri ivyo rero, kugira ngo tubishikeko, nuko tugerageza kubereka ko ubumwe butariho buteranywa n'inyama, ivyo byose byadutandukanya atakamaro bifise. Kanatsinda birerekana neza aho tubereye muri ivyo bihugu, murabona yuko baba abantu badasangiye imico n'imigenzo, mugabo usanga batekanye mu gihe bose bariko barirukanga kwiterambere. Twarahiganywe rero abarundi baba hanze kenshi mu majambo, turabuzi kuvuga cyane, turabuzi gutukana cyane, turaba umuntu afise ube gito kurusha uwundi, twarabibonye vraiment. Kandi nta numwe yabirohenkeye umudari w'umwakaka, nta numwe vyateje imbere, nta numwe vyahesheje agaciro. Ahubwo byarakamwatse, aho kugira ijambo, aho yarateza kurigira araribura. Ubu rero tugomba duhindure ingendo, tuje mu rugamba rwo guhiganwa mu iterambere, mu bikorwa byo kwitangira inyubako ya diaspora ndundi, diaspora idasinzira, diaspora yacu. Nakanya ko kwerekana yuko abarundi baba hanze bashoboye bonyene ubwabo kwiyubakira inyubakwa nk'ikimenyetso c'ubumwe n'urukundo rurangwa hagati y'abarundi baba mu makungu. Hanyuma rero ivyo tubishitseko muri izo ngendo zose tuzogira, no kubereka yuko ajya amadolari 10, 50
mu myaka yahera kuva 72 9 na kangahe 8 na kangahe abarundi bashira ingufu zabo mu mahera kugira bicane. Ubu rero ni umwanya mwiza wo kumva yuko ico gice twakirangiriye, ubu twese byaratwigishije ivy'intambara byo gutera gukogeza ingwano, gutera abagrenade mu bene igihugu. Ivyo twarabonye ko umuntu wese akunda igihugu ko ujya yari ingendo igayitse. Ubu rero ingufu twakoresheje mu myaka 70 iheze dusamburana, tugomba twongere dushire hamwe ingufu twiyubake. Ni umwanya rero yuko umurundi wese ahari hose muri diaspora ndundi tumusaba yuko muri inyubako tugiye kubaka atanga n'imiburiburi $1 rimwe kugira ngo aje mu rutonde rw'abarundi baba hanze, kandi bariko baraterera mu kwiyubaka mu kunga ubumwe hagati yabo, guteza imbere diaspora n'igihugu cy'u Burundi. Mu majambo make n'ivyo bikuru tubahamagariye, ariko ikindi gikomeye kugira ngo ubwo bumwe tubushikeko, igikorwa cyo kwitangira inyubako navuze ko catanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17, twifuza kwibandanya umwaka wose. Hanyuma tumaze kwegeranya amahera amaze kwemerwa yababa miliyoni 300 mu bihugu bitarenga 2 gusa. Ubu rero tugomba tubwire abarundi bose barongoye abandi, ico bita organisation pays, abaserukira abarundi mu bihugu bitandukanye, bumve ko kino gikorwa catanguye. Twifuza yuko itariki 26 kwezi kw'icumi umwaka turimwo azoba ari umunsi wo kushira habona ivyegeranyo mfata kibanza mu bihugu vyose kw'isi. Uyu munsi nyene w'itariki 26 twawise Burundi Day. Twabonye yuko kugira ngo ijya mbona kazoza 2040-2026 ni vyiza ko abarundi bahanze bayizirikana kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bazirikana igihugu kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bagaruka bagasangira kuwo munsi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe. Ni vyiza ko abarundi kuwo munsi nyene bagaruka bakavuga bati turabaho tugere cya gikorwa cyo kwitangira inyubako, kugira utaratanga utagira promesse uwo munsi nyene acayitanga. Iyo tariki ya 26 twifuza yuko umurundi wese ahari hose kwisi azoba afise akadarapo k'igihugu avuga ati ndagukunda Burundi, igihugu c'amavuki. Uwo munsi uzoba uhambaye cyane. Twifuza yuko abarundi bose aho bari kwisi, cyane cyane abarongoye abandi, batangure kwitegura uwo munsi, bategura ibanza bazohuriramwo kugira uwo munsi uzo umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi na diaspora yacu. Twifuza yuko no mu Burundi nyene tuzotegura ikibanza abarundi bazohuriramwo ngaha mu Burundi mu ntumbero yo gusangira akanyamuneza ko kwiyunga no guteza imbere igihugu, kubaka diaspora ndundi no guterera muri ya nyubakwa twifuza. Ibiranga ino nyubakwa rero twifuza izoba iri kirubakwa kuva uwo munsi twatanguye n'uno munsi nyene itariki 26. Uyu munsi twifuza yuko namwebwe aba journalist ico tubasabye no guposta cyane iki kintu cy'uyu munsi mukuru w'abarundi Burundi Day. Tugomba yuko umuntu wundi wese hazoba ari kwisi azovuga ati yes, Uburundi bwahinduye ingendo, abarundi bahinduye inyifato, abarundi bari muri vision 2040 2060. No kuvuga barangwa n'ubumwe, barangwa n'urukundo, barangwa n'ibikogwa, batarangwa n'akarimi gusa. Ivyo rero tuzobibona kwisi. Ivyegeranyo mfata kibanza tubasaba yuko igihugu ku kindi muzodufasha gushira habona intonde z'abitanze n'intonde z'amafaranga yagiye aregeranywa kuwo munsi. Twifuza kwegeranya imiliyaridi n'imiburiburi 50 kugira ngo ino nyubakwa tugomba kubaka tuyubake. Kandi mu mezi 3 birakunda hamwe umurundi wese aba hanze yovuga ati je ndatanze $100, ndatanze $50, ndatanze $1000, ndatanze umuliyoni, umwe wese uko abishoboye kuko Imana ntiyaduhezagiye uko urugero rumwe. None rero naho nagomba manze ngarukirize kumbure ndafise abo turi kumwe muri bureau baraza kumfasha kubabwira ibijanye na transparence. Twashizeho ingingo zose zishoboka kugira ngo dukingire iryo sorosoro tugomba gutoza mu bihugu bitandukanye, ntihagire umuntu yibaza ko amahera agiye gutoza agiye kuja mu fuko w'umuntu canka azozimangana. Ingene twabitunganije rero ubwa mbere nuko amahera atozwa igihugu ku kindi, hanyuma intonde zigakogwa mu gihugu ku kindi, hanyuma izo ntonde zivuye mu gihugu zikaja ku mugabane wa kontina, zikava ngaho zikaza mu biro vya diaspora ndundi, hama nabo bakagira intonde. Ariko kandi kubera ko twasanze henshi abarundi baba mu mahanga badafise amakonti, amabanke y'amashirahamwe bahurikiyemwo, amahera mwamwe twaramaze kubiganira na bamwe maserukizi b'u Burundi ko bazodufasha ico gikorwa kuko ni gikorwa ciza ca diaspora, ariko kandi iki gikorwa tugishitseko ni igihugu kihungukira.
nico gituma tuzokorana n'ubuserukizi kugira ngo aho badasanzwe bitunganije bashobore gucisha uburyo bwabo muri ubwo buserukizi kugira ngo badufashe gushikana ubwo buryo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma abazoba batanze bose tuzoshiraho database logiciel canke ico bita software ijejwe iki gikorwa cyo kwegeranya uburyo bw'inyubakwa ya diaspora ndundi. Ariko kandi ico gikorwa nyene niho umurundi wese yatanze intererano azogenda agashiramwo amazina n'ibindi byose bimuranga kugira arabe ko ari ku rutonde rw'abantu bose bagiye barayitangira ino nyubako. Bishitsa ntinibone akacatera kamo izindi ndongozi ati yamarajewe muri rya rutonde sinibonamo. Tugomba rero ko tugira ikintu citeka cyubaka igihugu cyubaka abarundi. Akamaro k'inyubakwa rero nakahe? Ubwa mbere ino nyubakwa izokwakira inama mpuzamakungu z'abakuru b'ibihugu canke z'ugwaruka canke inama zarizo zose mpuzamakungu. Nta murundi rero numwe wo hanze numwe atonezerwa abonye ikintu nk'iki cubatswe aje mu Burundi bamaze ati mbe uri mu diaspora atego mu diaspora kubera ko abona ikintu ciza cubatswe. Amajambo makere y'inyubako tugomba twubake ni cirore naho twese twibona mu nk'aba diaspora kujya amashengero yubaka amashengero umwe wese agatanga ico ashoboye kuronka Imana yamuhezagije. Nibiro nivyo tugomba gukora. Kujya abantu baterera mu mashira hamwe atandukanye nibyo tugomba gukora. Umurundi wese ahari abanza atange akantu kose ashoboye. Hanyuma rero akarusho nakaye. Ubwa mbere watanze uzoba uri mu rutonde rw'abarundi baba hanze. Bizotugora cyane guhamagara indongozi za diaspora ugize ikibazo utubwira ngo ndi mu diaspora inyubako yarubatse gahera tutabona aho wewe izina ryawe ryanditse. Tubasaba rero aba diaspora ubwa mbere bose kwiyandikisha. Umurundi wese aba hanze basi nubwo utavyumva neza iyandikishe mu gutanga $1 rimwe basi wikureye izina ryawe ribemwo kugira ngo ejo hagize ikiba nawe uzuharurwe mu bandi. Kujya mwandikisha amazina yanyu mu mashengero no ngaha ni mwandikishe izina kandi kino gikorwa ni ic'Imana. Ni ic'Imana ngo ndababwire kandi abantu bose bavyumve ko wac'Imana kubera iki. Mwese murabizi yuko abarundi baba hanze umwe wese arafise ingene yagiye. Kandi benshi bagize amahirwe bavyisangamwo nta ruhara babigizemo. Hariho rero abantu intambara yateye hanyuma barahunga hama basanuka bari mu gihugu batari biteze. None si umugambi w'Imana. No kuvuga rero nawe wewe wahunze abandi barapfuye wowe uracariho ugirirwa amahirwe ugenda hanze. Uri gukora iki kugira ngo ugaruke guterera mu gihugu c'amavukiro kugira wa wundi murundi nabagira ubuzima bwiza. Hari abantu bashika bagahaga kwera ubenshi barahaze vraiment baravyibushe basa neza. Mugabe kibarangana amajambo menshi gusa. Muga ntibibuka bati burya narigeze kuba ngwaye imvunje. Burya narigeze kuba ngenda migrupe. Burya narigeze kuba nikorera ibintu amasaha n'amasaha. Narigeze kuba nandaze tomata hano. Baravyibagiye. Ubu rero umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza kwiyubaka. Twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo hanyuma dushitse mu gihugu duterere. Ni ko rero ciza. Uzotanga wese azofise access kuri iyo birthday. Azokwinjira mu diaspora tumugira ati karibi wanyu. Nta murundi numwe wo hanze azogira ikibazo yaratereye muri ino nyubakwa ngo tuvyemere. Oya. Tuzogerageza kugira uwo murundi turabe ingene tumufasha mu bihe byose yogira ikibazo haba ahari hanze canke muri kino gihugu cy'u Burundi. Ivyo ni ntabanduka. Ica gatatu umurundi azoba yatanze azofise access ico bitabwira discount. No kuvuga nimba amashambure nko mu hotel tuzoba tuyatanga ku $100 urashobora kuzotanga meme $80 discount. Ikindi naco nivyo gufungura nuko nyene. Hanyuma nubundi ico bita amakrebe y'aba diaspora azoba ari karakogwa ngaha ayi mu Burundi. Hanyuma azoba afise access gushira umutahe wiwe mu bikogwa vy'iterambere bindi kuko bisivyo vyonyene. Hazoba ikindi gisata cyo guciramo imitahe kwa barundi bahanze. Tuzana amahinguriro akomakomeye. Ivyo byose bizoba muri bizovana n'ingene umuntu yitanze. Hanyuma rero n'amahera umuntu azotanga menshi bikazogirwa amahirwe yo kuharyama no kubuntu no kumwakira ku kibuga c'indege muri protocole za VIP. Hanyuma hazobaho n'ikindi kintu cyuko umuntu yatanze amahera menshi cyane nawe meme dushobora kumushira mu ntwari z'abarundi baba hanze bagerageje gutahuza abandi barundi igikorwa cyo gukunda igihugu no kucitangira. Abo nabo tuzoshira ahabona amafoto yabo tuvuge tuti abari mu ntwari za diaspora.
hari abo tuzokwita les membres d'honneur kubera ko nabo nyene batahuye bongera baritanga cyane ku rugero rushimishije. Iyo migwi yose tuzoshira habona muzobibona very soon. Hanyuma ikindi gihambaye nuko abantu batovuga yuko gusa iyo migambi ya diaspora gusa. Mu myaka 3 dufise umugwi wa mbere nuwo kunga abarundi no kwubaka ino nyubako. Umwaka wa kabiri tuzoshira ingufu mu gushira hamwe imitahe yacu, ariko ntuzoshira umutahe mu gikorwa kizokwitirirwa abantu baba hanze tutakubonye mu mugambi wa mbere w'ubumwe. No kuvuga tutakubonye wowe nta bumwe ushaka, wewe ntushaka iterambere, wewe ntushaka ko abarundi twiyubaka. Urugamba rero turimo nubwo abarundi bose tuzoba twumva kumwe ivyo bintu. Ikindi gihambaye umwaka wa kabiri ni gushira imbere ivyo bikogwa mu burimyi n'ubworozi. Dushamwe ingufu cyane kugira ngo abarundi bo hanze urana ko baza basa neza, bavyibushe, basa amagara meza. Tugomba yuko no mu Burundi abarundi bose mu mwaka ukurikira bose bazoba ari abarundi batejwe imbere na diaspora mu bisata by'uburimyi n'ubworozi, kugira ngo natwe dutere muri ico gisata ntagire umurundi asubira kwicwa n'ubukene canke ngo abeho nabi kubura ivyo fungura. Umwaka wa gatatu azoba ari umwaka rero zoba tutanguye kuzana amahinguriro muri kino gihugu. No kuvuga iki kintu tukagishobora n'urugero yuko n'iyindi migambi icishoboka. Naho rero tugomba ko tugira iki kitubera akarorero comme indicateur. Tuvuge tuti tuvuye aha ubu turiko tugana hano na hariya. Muri usangi n'ivyo reka mpe ijambo rero umu engineer ariko aradufasha kugira ngo atubwire ino nyubakwa ibiyigize. Nkuko mwabibonye ni projet nini igizwe n'ibice bigera kuri bitandatu. Izo bigizwe mwabibonye nkuko mwabibonye ku mazina ni Burundian Diaspora Convention Center. Izo bigizwe na ihuriro hotel, ikagirwa na ihuriro auditorium ariyo izo kwakira amanama manini ishobora kwakira abantu bageze ku 5,000. Ikazoba ifise water park ariyo parc d'eau igizwe na piscine, ikagirwa na bijya mubona kugira ngo abantu bose bisange. Izo bigizwe n'ama toboggan, ikagirwa na piscine z'abana n'iz'abakuze. Ikabigizwe na golf park ariyo ikibanza c'urukino rwa golf nkuko mwabibonye muri video. Ikazobigizwe kandi na mini mall nkuko mwabibonye ku nyubako. Iyi nivo za mbere zitangura mwabonye ko zigira la superficie yose yi hoteli igizwe n'izo nivo zibiri za mbere arizo zizoba ariyo mini mall. Hazoberamwo ubudandaji, ama bank agafatamwe ibibanza, abadandaza bagafatamwe ibibanza. No kuvuga ni ihuriro umuntu wese azoba yakiriwe muri ico kigo. Murumva yuko hazoba hakorerwa ibintu vyinshi. Hari iyo parti y'amanama, hakaba parti ya hotel nkuko yababariye. Izo bigizwe n'ivyumba vyababa 300, ikabigizwe n'ivyumba presidentiel, ikagira ama salle de conférence yo kugwezo go mpuzamakungu. Hariho ama salle de conférence ane mato yakira amanama. Murabona twashizeho iyo y'abantu 5,000. Mugabo hazoba hariho n'izindi ntonto zishobora kwakira abantu bake bazoba bashaka kugira amanama. Ikabigira restaurant VIP ya hotel nkuko mwabibonye. Siko mwabibonye neza, l'hôtel izoba ifise piscine privée pour l'hôtel. Izoba abazoba bari les occupants de l'hôtel bazoshobora kujamo atari iyi ihuriramwo bose. Mugabo ntizoba ikumira uwari we wese azoshobora kuyijamo. Hama ikazoba ifise parking. Sinzi ko mubona ngaha aho bageze, sinzi ko boduhagarikira gatoya. Murabona imodoka zigenda zimanuka hasi. Hazoba hariho parking yo munsi yo muri sous-sol y'abantu bazoba bari muri hotel, kuko hotel ifise ivyumba 300. Abantu 300 bazoba baraye ngaho. Ifo yuko imodoka zabo ziba ziri safe, ziri ahantu muri parking yo muri sous-sol. Mwabonye kandi yuko dusanzwe hari parking yagutse ahantu hanini gose, nubwo hoba hakenewe gufungurira abazoba bari muri auditorium. Hashobora kuzotegurwa amatante. Mwabonye ko hariho ibibanza byuguruye binini cyane
hashobora kuberaho uburiro kandi mwabonye yuko hariho na parti y'amarestaurant nibaza ko mwabibonye tugururira meme aba diaspora barabimenyereye hazoba hari za McDonald's hazoba hari Papa John's zama pizza zama McDonald's barabimenyereye n'ahantu h'ubunywero hiyaguye ku muntu wari we wese mu ncamake n'ivyo bizoba bigize iyo nyubakwa ni nyubakwa izo bigizwe n'ibintu byinshi nkuko muvyumvise hama turi kumwe twese birashoboka bizokunda nkuko byakunze yuko haba ibivyigwa n'ibindi twizeye yuko bizogenda neza. Inyubakwa yose iri mu buringanire bungana ni hegitari 6 mugabo inyubakwa imwe imwe irafise uburinganire bwayo nka minimum yokipa ama niveau 2 izoba ifise uburinganire bungana na metero kare 5,000 murumva yuko hazo hari n'ibibanza bikwiye. Hama twavuze hotel yuko ifise ivyumba bishika mu 300 nayo superficie niveau imwe kuko hotel izokokipa inivo 10 uduga hejuru. Hanyuma auditorium dufise auditorium yakira abantu bagera ku 5,000 ifise metero kare ziri bati zigera ku 4,000 n'amajana 4,152 bivanye nuko plan ikoze nayo ikazotegurwa kujya baterugura ama auditorium izoba itera iduga manivo yokipa inivo 3 ni uburebure bw'inzu ifise inivo 3 mugabo hose hazoba hari vide ni auditorium nyene nkuko mubizi mu ma auditorium mpuzamakungu. Mu biharuro twari twakoze mugabo ibiciro bigenda bihindagurika murabizi. Mu biharuro twakoze ni hagati y'imiliyaridi 50 na 60 mugabo ni devis ajusté umuntu abandanya ajusta bivanye nuko biba bimeze ku isoko ni bivanye n'ibizokenerwa hashobora kubaho kwa meliora ati ngaha dukore gutya aha nkuko bisanzwe bizwi inzu irashobora kubakwa hama finition igakogwa hisunzwe ikizohakorerwa ego. Hanyuma ikibanza bizojamo nibaza yuko le président diaspora ashobora gutanga umuco kuri ico kintu. Nibaza yuko bivanye ivyo biba bivanye n'uburyo na disponibilité uburyo buhari ni igikorwa gishobora gufata imyaka 2 imyaka 3 bivanye n'ukuntu ibijanye n'umwanya bigenda bihindagurika bivanye n'ibihe. Hari igihe ushobora gutuma ikintu murabona yuko ibintu twubakisha byinshi hari byo dutuma hanze hari ibigurirwa ngaha mugabo umwanya exact bizofata ntitwoca tuvuga ngaha nyene kuko umuntu agenda hura n'intamba mwama mwabibonye umuntu aravuga ati inyubakwa izomara amezi 3 mugabo haciye bivanye n'ibiciyemo ikamara amezi 5 6 nibaza yuko ico munatokirandira kugira ngo iki kintu kugira ngo abandi bo twabonye yuko badukoreye ivyo twashaka par rapport sino twararondeye abantu benshi badufasha byatwaye umwanya sini bitwa twabigize imbere y'igihe mugabo byatwaye umwanya rero turizeye ko bizogenda neza. Ni image tubaho kugira ngo tubereke igicapo c'ivyo twifuza kugira ngo iyo ndoto zigende neza. Nimba ata kibazo kihari rero mwakoze turabashimiye. Okay. Iyi nyubakwa rero nta handi izoba atari mu gisagara ca Bujumbura. Nukuvuga turafise ibibanza bigera kuri 3 bitandukanye bishobora kubakwamwo iyo nyubakwa. Turamaze kuvugana n'inzego zibijejwe abatandukanye. Ikibazo si kibanza, ikibazo n'amafaranga. Mu gihe twoba dufise amahera tuvuga aho dushaka hose ndazi ko atacobora kutwaronka. Ivyo rero si kibazo baba inzego zitandukanye abatwara ivy'iterambere mu nzego zitandukanye bavuga bati nejo nimuze tubasinyire mutwereke gusa yuko ubwo buryo bwanyu bwabonetse. Nukuvuga rero twebwe urugamba turi mu rwo kwegeranya amafaranga ico tuzi nuko aho twoshaka hose Bujumbura tuzoharonka. Nimba wewe uri umuntu umwe bashobora leta ishobora kuguha wubaka ukaguha wubaka akantu gatoyi leta yo twima gutaha twubaka ikintu nk'iki. Nuko bibanza ni byinshi cyane aho tuzobona twifuza nitwahasaba ntibazohatwima. Ivyo biri mu masezerano dufise yuko ubwo buryo bubonetse kubera ko turi mu rugamba rwo guterera igihugu kugaruka abarundi kugira ngo batere mu iterambere ry'igihugu. Ikibanza tuzoshaka ndazi ko tuzoca tukironka cyose. Ibibanza ni byinshi bigaragara oye mu gisagara ca Bujumbura murabizi
ahashobora kuja ino nyubako rero ni henshi cyane. Turi ku muvuduko udasanzwe, ntukekeranye utwo tujwi twa shetani turi hajya hirya ntimutwumvirize, nimwumve ijwi ry'Imana ihamagarira abantu gukora, kuko nisho Imana idusaba yuko ngo kizoranga ko muri abana b'Imana nuko imvugo yanyu izojana n'ingiro, hanyuma mukareka kuba abantu bavuga amajambo menshi. Birice vuga ngo bavuga amajambo menshi ikibagirana n'abashenzi, kuko ngo nabo nyene barabikora. Siko biri bivuga, mwe musenga ngira murabizi. Ni byiza rero ko dutandukanya amajwi y'Imana n'amajwi ya shetani, kubemera Imana. Imbere yuko abarundi bo hanze bashira ingufu zabo bakagira imitahi komakomeye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, irifo ko baba bagize ikintu omwe bakorera hamwe c'inyungu rusangi, nk'ikimenyetso cerekana ko umuntu ari capable yo gukorana n'abandi, ari capable yo kurengera inyungu ziwe, agashira imbere inyungu z'umugwi. Nibi rero tugiye gukora. Nibaza baguhende, nico gituma abarundi mwe muca muvuga ngo abarundi ngo twarozwe na shetani, ngo twararozwe, ngo kubera ko nta kintu dukore hamwe ngo kigirene ngo kirame. Kandi twigera tugira exercice yo gukorana. Iregi ni exercice yo gukorana. Udashobora guhema amafaranga 1000 ngo hebe ibihumbi 10 by'amadolari vyawe ubishire mu nyungu rusange, ntushobora na gatoyi gukorana n'abandi bantu ngo ubu mu partenaire ntibikunda. Nico turiko turakora, umuntu atanze $100 giwe 1000 bitwereka ko ari sociable, ko afise esprit de groupe. Umuntu atabikora uyo siwe. Naho mwokorana imigambi komakomeye gute mugeze imbere muzobanka muri sentare, kuko azoguma arondera inyungu ziwe mu byo muri ko murakora, ntazoraba inyungu rusange. Mu majambo make rero, amahera azoboneka muri ino nyubakwa azoja mu kigega cha diaspora ndundi, kuko niho azoba yaravuye n'ubundi, kuko na mahera twegeranye yose aja mu kigega cha diaspora ndundi, niho ya mahera apfa kacagenda gukora ibikogwa by'iterambere. Na hari ya mahera nyene acagaruka akazogaruka gufasha mu bindi bisata by'igihugu vy'iterambere rusangi, ico bita gufashanya. Nk'umurundi wo hanze yagize ikibazo, tuzomufasha mwayo mahera nyene. Nk'umurundi aba hanze haba mu Burundi canke hanze afise ikibazo gisaba ico bita kushira ingufu hamwe z'abarundi bahanze, bivanye n'uburyo tuzoba dufise, tuzokuraho nyene tuvyumvikanye ko tukagira ibintu amafere sociale vyose zobikoraho nyene. Ariko tutibagiye tuvuga tuti turagomba yuko diaspora ndundi irungika abana bahejeje amashuri ya kaminuza 100 bagende kunonosora ubumenyi hanze y'igihugu. Diaspora tuzotera mu buryo bizovana amahera tugeze ko mwico gihe turashobora kuvuga tuti tugomba turungike umugwi w'abarundi b'incabwenge hanze, diaspora ikabikora. Iyo ni inyungu rusangi, abo bantu bakagenda bamwe bakagaruka gutera igihugu. Ni nkuko twavuga tuti voilà la diaspora turafise imiliyardi 50 z'amadolari no munsi, reka tugura indege ziguruke. Ivyo vyose ni iterambere rya diaspora. Nukuvuga amahera yose azova muri ico gikogwa ikidutanguye azoguma yegeranywa agenda gukora indi migambi y'iterambere canke imigambi rusange canke gufasha uyu canke uriya afise ibibazo bitandukanye. Nk'akarorero nk'abajya abana bareka kuja mu ishuri kubera ko bavutse ari abana bo mwibarabara. Ico diaspora twogikora mu gihe twoba tuvuga tuti dufise uburyo bukwiye, reka tubikore. Mu ijambo rimwe rero, nta mahera azova ngaha azogabugwa mu mufuko w'umuntu. Ico twanze tucumvikana. Na mahera azoguma akora ibikogwa rusangi, terambere rusangi, agaruka kuri babandi. Mugani ico gitumu watanze mu kubaka ino nyubakwa azo ari membre d'honneur imyaka yose. Nico twandabwira abarundi bo hanze bose nimwandikisha amazina yanyu, kuko nta murundi wo hanze atagihambaga y'amadolari 10 cyangwa 20 ku munsi. Barayarya. Ayo yashize mu marundi ucumva ingena ngana. Reka rero tuyashire muri iki kintu tuzogume twibonamwo umwuzukuru wawe bazobone ku rutonde rw'abarundi 50,000 cyangwa 100,000 by'abarundi bo hanze bakoze kino kintu, nawe izina ryiwe rizoberirimo. Babandi bazoba batanze ku rugero rushimishije, amafoto yabo ntazonzimangana muri no nyubakwa, ntihazoba yanditse. Urumva rero twiyandikishe, twubake izina ryacu kugira ngo nitwava kuri ino si bazovuge bati hari abantu b'abagabo bagera ku 100,000 bahagurukije la diaspora burundaise irakora ibintu by'amateka kurusha Benin, kurusha Mali, kurusha Senegal, kurusha meme Israel, kuko nibwo rugendo turimo rero cya gihugu c'isezerano Burundi. Tugomba dutangure kukibamwe ko ni 2040 abarundi tubahanze tugomba kugira uhara mu iterambere. Rero wewe hoze ikibazo babajije ozi nuko no kwishura amahera
azoguma aterera no kuvuga ni sambiri creative tuguma dutera nk'akarorero Eklezia Katolika murabona ingene ku isi ifise ishiramwe mpuzamakungu ryakira imbabare ritabara imbabare sinzi ko mubizi none bona bihera birabandanya no kuvuga ni igikogwa c'ikigongwe Eklezia Katolika ikacifata nk'akarorero kugira ngo natwe nka diaspora dutanguye gukora kino kintu tukigitanguye gusa kikahaba ntituzopfa tuzimanganye abarundi bahanze bazovuga bati hari ikintu cyakoze kandi hari cyo bakoze mu guterera mu iterambere rusange bibire bizoca byinspira umurundi wese ari hanze kuko ndazi yuko ari abica amatwi harawo shetani gikoresha navuze ko amajwi mwumva atajanye n'ishaka ry'Imana bari ya shetani amajwi aguma abwira abantu kudakora kuba ibinebwe kuba abantu babandi badahinduka ni shetani nta kindi abo nabo ntibabuze mugabe ikigihagaze shetani ntizosubira kuvuga n'uri hanze wese yari yaranyegeye azoca agaruka avuga ati nanje ndemeye ama penalty nubwo ntashizemwo nimunshiremwe nanje nitwe umunyamuryango mugabo bitaragenda uku bose bazoguma babona yuko aho bari uza gukorera mu Burundi uza gutembera igihugu atari umuntu afise ubuntu bakacamuha amazina yuko ayatumwe ari gikoresho ari biki ubwabujwi bwa shetani rero mu ijambo rimwe ni muze dukorere hamwe twiyubake kugira ngo nonyubakwa tuyishitseko uwatanze agira agateka kiwe mugabo ndakubwiza ukuri umuntu azoba yatanze ngaha wese azoba ari umuntu muzima azoba ari umuntu umushinga na mufase n'ujunja n'ijambo yiteguye guterera muri ya vision 2040 ikindi naco nuko ubu bumwe turiko turubaka nibwo buzodutuma dukora ibintu bikomeye sino hariho ibintu byinshi byohuza abantu bahanze muri rya biganiro mugirisha ku radio yo kwigisha abana Kirundi n'ibindi kugira ngo babimenyere iyo ni migambi twifuza kuzoshikako hanyuma zeno kandi yagasaba avuga ngo none umurindi w'abavuka cyo bari kibazo burya sinyungu how cyo kwita uruhombo amajambo make no guhomba jewe nimwe nakunda kubwira abantu yuko kirazira kuvyara abana yaba twese twari tubishoboye twifise neza tukaba dufise uburyo bukwiye ntaco tuma tutavyara kuko twoba dushoboye kubaka inzu y'igorofa 50 no kuvuga tuzofyikanira aho nyene nta ngorane mugura abona nakazu kamwe k'ivyatsi hari abantu no munsi batagishoboye kukubaka iyo baretse rero kugira ngo bagume babaja kuwo murindi uzosanuka twese vyatugoye nico gituma jewe indinganizo ya leta kuri byo kuvyara ku rugero ndabishigikira cyane aha rero umuntu wese je nkavuga nti wewe nyene ubona yuko udashoboye kurera abana udashobora gutunga n'umwana umwe nta mubona bavyara umwana mbere bakabihakana ntumenye niyo baciye no kuvuga rero ico ni ikintu novuga yuko twese twocumva cyo kimwe kugira ngo tuvyare bake dushoboye kurera hanyuma kubijanye no ku barundi basohoka igihugu ni vyiza cyane iyo abarundi basohoka ico nshima uno munsi nuko abarundi benshi basohoka badahunze ikintu hajya kibi nuko abantu bago basohoka bahunze igihugu mugabo umuntu asohotse agiye kuguruza rudandazwa canka ashoye ivyo yimbuye nukuri ni ikintu ciza cyane ico turagishimangira ko nico twifuza yuko muri kazoza ko abarundi bose bashora hanze kubera ko twagize umwimbu mwinshi muri kino gihugu harageze ko dusohoka tugatwara ivyo wacu hanze tukazana n'ibindi muri iki gihugu ivyo ni vyiza gose cyane iyo umurundi asohotse kubera umuhinga agiye gukora ikinshasa kubera ubumenya afise ico gihugu kidafise niteka ku gihugu ibi rero nivyo jewe nshimikira ko ni vyiza ko abarundi benshi basohoka bagiye batwaye bibaye ngombwa n'ugiye kurondera akagenda mu nzira nzizi n'amategeko ni sawa rero no musi cyo dushima biratandukanye na kare umuntu abantu benshi bita diaspora kubera bahunze igihugu umuntu agasohoka igihugu ageze hari yahijya akacitangura kuvuga yuko uburundi bitagenda kandi atari byo kugira ironkera ubuhungiro akabanza agatuka igihugu kagicafuza ivyo vyarabaye mugabo ubu sivyo kuko ubu twese turabona yuko mu Burundi atantambara ihari nakarusho rero ku gihugu sinzi ko mwabonye ivyandikwa ibimvugwa ko hirya no hino urumva utuntu twinshi dupfuye nabi bakavuga yuko kugira ngo bace intege abantu bakavuga yuko nk'akarorero umurongozi ya diaspora atazofasubiye muri Amerika urumva nk'umuntu akubwira uko
urumva bamaze kuvuga ko umurongozi wa diaspora ari imbwa atacamatse urumva yuko bagomba guca intege uwo wese yocuza agatima kugira ngo akore mugabo sivyo nico gituma twebwe urugamba turimo sugo guhangana n'abatugwanya canka abatuvuga twe turakora hanyuma ejo bakatubona turi muri Amerika ejo batubona aho mwavuga ko tazogenda ariho turi bakatubona bimwe batuvuga ko atari vyo bakavuga yuko buca urutungane buturindiriye tukagendayo tukabereka mbere turi kumwe n'abacamanza b'ico gihugu tukabereka ko turi abagenzi babo nibaza yuko ivyo arivyo biryoshe kurusha guterana amajambo sino twari kwa twarivuze ko cyane umugabo hari inkuru nyinshi zisamaza bakavuga amajambo menshi kugira ngo bace intege abantu mugabo umuntu ataravuga umurongozi amakuru ntwayaronka ubaye umurongozi baca bayazana kugira ngo kuko shetani igumijwira iyo wayifashe neza ukayihonyora igumijwiragira niko bimeze ziya n'induru za shetani rero ziba batagomba yuko abantu bavansa bavaho bari ngo baje handi ivyo ntimuze mukangwe n'utuntu two hirya no hino ni shetani tuba twayifashe tuyifise mu minwe twayihonyoye ku mutwe urumva rero ntireka gukoma induru ivyo ni ibintu bisanzwe c'est normal hanyuma wavuze uti ni uyuhe muntu tuzoza turitura twarashizeho umuhuza bikogwa n'umusecrétaire comptable wa diaspora haguruka bakobona uyu niwe directeur no coordinateur général wa diaspora ndundi ibi ni biro iyi nyubakwa yose murimwo kuva hari imbere gushika ni ya diaspora aha niho dukorera dufise amabiro agera kuri 8 dufise ahantu mushobora kuza mukaruhukira no musi muriko muhakora inama mukangaha muje mu masaha mugoroba musanga hameze neza arahandi hantu ho kuruhukira kugira ngo habe muri deside ahantu abantu bahura bahana ivyiyumviro bagira imigambi y'iterambere rero niwe niwe wajejwe ico gikorwa ntihagira umurundi numwe kwisi azovuga ko yabuze uburongozi bwa diaspora turafise amasaha 28 kuri 28 iminsi 7 nta muntu azovuga ko yatubuze jewe ntabonetse agashikira ubwo burongozi bizogenda neza ubu uye washaka twashizeho n'umuvugizi wanje umuvugizi wa Samuel Ndayiragije base nk'umurongozi kugira ngo amatelefone vraiment ni menshi kugira baso umuvugizi azaramfasha kwakira ibyumviro bya bamwe yongera afasha gutanga inshu mu gihe bikenewe wo nawe rero ni nta suwundi ni Simeon Nkunzumwami ari muri Etats-Unis niwe muvugizi wa diaspora ndundi kumbure niba mutarabona urwandiko rumwaha amabanga muraza kurubona mu kanya mugabo nijise kugira ngo tubabwire yuko turiko turagerageza gushiraho equipe as much weekend hanyuma hariho nabandi izindi ndongozi za diaspora muzobona mu ndwiza tuzoba dufise izindi ndongozi ziyongera kuzari zihasanzwe tuzoshiraho izindi ndongozi zigenda kwijana 30 urumva n'abarongozi benshi igutwara isi yose si cyoroshe urumva rero amakomisiyo dufise agera kuri 10 n'ayandi komisiyo yose dufise abantu 10 bari muri iyo komisiyo kugira ngo umwanya munini iyo shetani gumijwiragira ibura hijwirira ijwi ryayo ntirigere kure kugira ngo abantu bari ku kivi baboneke kurusha abantu bakaribi ibi bintu tuba turavuga byo kubaka bino bintu sumuyondi sugufina bisaba ingufu bisaba kwitanga bisaba inkomezi bisaba strategy bisaba ko shetani tuyifata kabisa koko murazi ko shetani yatwiziziye kuva kera imyaka 60 70 shetani yaratwifatiye turyana dutukana ataco twimariye iyo shetani rero ubu twayifashe kabisa ntayimenera ntahija mpaka tubonye bino bintu tubishitse none shetani yoryoherwa mu myaka 70 heze tutabona ni basi n'agatafari na kamwe kaduka yoryoherwa ubonye none ruhagaze ekada yoba yafashwe mbi nico bituma rero iyo shetani tweza kuyemeza abasenga rero musenge kandi mu basenga by'ukuri apana babasenzi bavuga ibintu bitabarimwo dusenge by'ukuri dukomereze dufatira hanyene kugira ngo shetani uko twamaze kuyifata ntisubire kuduca mu ryahumye kabisa tuyibohe mpaka iki kintu tugicitseko ico abantu bakwiye kumenya ni kimwe hari abantu bibaza yuko diaspora Samuel Ndayiragije gusa no si ivyo tugize urunani tugize uburongozi bumwe bwa diaspora ndundi ntahari ntibisigura ko ibindi bidakogwa ntibisigura yuko abantu batavuga atakintu kimwe gikogwa ibi turiko turakora si vya Samuel ni ivy'abarundi bose baba hanze kandi uburongozi bwose tuvyumva cyo kimwe twaravyumvikanye ntabonetse rero mu ivyo biganiro icegera canje azoza umwe muri komite yanje azoza komite yanje itaje komite irongowe na mushinga na Rufyiri bazoza aba bataje komite irongowe na Pierre na Jean Pierre muri Australie bazoza
coordination kuko nabo nyene bateza kumva ibikorwa byacu kurusha abandi nabo bazoza baduserukira umuvugizi wanje azoza yama komisiyo navuze abantu 130 n'abandi bazoza ntihagire umuntu numwe razovuga ngo yabuze umuntu ari kiganiro abarongozi dufise ni benshi vraiment mu bikoreko cyane